mwiriwe ndabahana mwaramutse aho muherereye hose bivanye mu byubahiro byanyu bivanye n'umwose aherereye. Ubu tukaba tugeze ku isaha saa sita z'ijoro n'iminota 59 muri Michigan mu karere ka Grand Rapids. Ubwo ni saa z'ijoro, abandi ndazi ko muri mu gitondo tubahaye mwaramutse, abandi bararyamye tubahaye mwiriwe kandi mugira ijoro ryiza. Ubu rero mukaba muri kumwe na Diana Boss Lady aka Lady D, akaba ari kumwe na Mr Gerard bita Sibomana. Turabaramukije, turabakunda kandi turabalava. Nkuko bisanzwe bimeze muranzi benshi baranzi kandi barasobanukiwe, tuba mu gihugu ca Amerika. Hanyuma tukaba turi abarundi benshi, hari abarundi benshi bari mu mareta atandukanye yo mu gihugu ca Amerika. Ariko uyu munsi nkaba nifuje kuganira n'umushinga ntahe Gerard Sibomana ku vyerekeye imico n'akaranga kandi n'ibindi vyerekeye. Turaza kugirana ibiganiro bitandukanye vyerekeye. Ejo twumvise yuko hariho uwuserukiye abarundi mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kuzovisita canke se kuraba abarundi mu ntara ya Illinois. Rero nawe nkaba ndi mumaze kuri ico kibazo, ariko nanone nkaba ngiye kumubaza kuvyerekeye imico n'akaranga uko bimeze. Ubwo karibu Mr Gerard, nongeye kukwakira. Wiriwe neza? Niriwe neza cyane, aho ndi ndahema neza bukebuke. Imana irakomeza kumpuza kandi ndashima. Ego, nkuko mubibona mwese rero Gerard canke Gerard nkuko bivuga mu rurimi rw'ikinofunofu, mumubonye kwisura magira ngo n'umwana, mwogira ngo n'umuntu, abamwe bashaka gufata n'umuntu mukuru, abandi bakafata n'umwana, ariko nagenda babwiye ko Gerard n'umuntu mukuru mu bwenge no mu bumenyi afise. Gerard ni umushinga ntahe yubatse kandi w'intwari, akora ibintu bitandukanye, ariko n'uyu munsi nashimye kugira ngo tuganirireho. Gerard namumenye mu bintu by'ubukonikoni, aribyo by'ubucuranzi, ari mu DJ, bya bindi b'abantu bahora bateramisha abandi. Ndamumenya ari ubuntu akunda ibintu by'ubugenegene, nkaba nifuje ko uyu munsi twabivuga naho. Ariko mbere ko tubigeraho nagenda maze mbega mushinga ntahe Gerard, umuzo wuyoboye wuserukiye abarundi mu gihugu ca Amerika, mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mubamu hari ico muwuziko? Murakoze cyane kuri ico kibazo mbajijeho. Novuga mu ncamake ko ciye muri make noba ndamuzi, haraho namurabutswe kandi ndamubona, turanaramukanya amaso mu yandi, aho igihe nyakubahwa aziye mu gihugu ca Amerika aje muri misiyo y'ibikorwa runaka, ndetse ashimishwa no kugenda agerageje kugira umubonano n'abarundi canke abadiaspora b'abarundi bari hano muri Amerika. Igihe duhuriye nawe muri New York, niho namubonye ndetse turanaramukanya, ndanamwibonera, ndavuga ati yes, uwo ni ambasaderi kabisa serukira abarundi muri Amerika. Naramubonye kabisa. Murakoze, ndumva mwoba mumuziho gato, ariko nagenda babaze intumbero yiwe yo kuza muri leta za Illinois. Mwoba muzi icyo izoba igamije kugira ngo abarundi tubabwire aho bari hose, nabo ivyo biroze bavyitabirire kugira ngo nabo bazobe bahari, kubera yuko uyu umuntu aserukiye abarundi canke se abanyamahanga mu gihugu c'amahanga biba ari nk'ibintu nk'umukuru w'igihugu mbega. Kandi kugira ngo abarundi benshi babimenye nuko abantu babivuga bakababwira ibintu vyiza vyatuma abantu bitabirira ivyo birori, no kugira ngo bakire uyu mushinga ntahe azobaje kuramutsa abarundi, no kugira ngo amenyane n'abarundi bari mu mareta atandukanye. None mwamuzi intumbero izoba imuzanye? Akoze cyane, ku nyishuye hose cyane, itarambiriye cyane ku kijanye
ni ukuza kugira umubonano na diaspora y'abarundi bari hano muri Amerika nka ambasaderi aserukira Burundi. Intumbero nyamukuru ni intumbero ntagerageje guca kure cyane, yanyuze mu butumire bwarungitswe mu magrupe atandukanye y'abarundi bari mu state atandukanye, ari naho naje ubwo butumire naburonkeye buvuga yuko ambasaderi ashaka kugira ngo afise forum sinzi ukuntu nogisigura mu rurimi rw'iwacu ruramvuye, ariko navuga yuko intumbero we nyamukuru niyo kugira aze kubana n'abarundi, aganire nabo ndetse ababwire kumbure amateka y'ibinabiriya mu bintu bijanye nuko ubuzima bukwiye kwifata eze nk'aba diaspora n'abandi. Ariko nibaze yuko hariho n'ibindi birebire birazovugiramwo. Ambasaderi w'Uburundi muri Amerika yabateguriye forumu y'agakura. Muri iyo forumu hazoba akaryo ko gusigurigwa amabanga ya ambasaderi n'akamaro ka ambasade y'Uburundi muri Amerika. Abanyamitahe bazoboneraho akaryo ko gushikiriza no kubaza ibibabakiye. Nuzusibe kuko kazoba akaryo ko kubwira abarundi aho igihugu cy'Uburundi kigeze mu bijanye n'iterambere muri rusange. Akabijya rero abazitabira nama bose bazoronka akanya ko gushikiriza ibibazo vyabo. Oya urahawe ikaze kuko nta runguru izoba riharangwa. Wa mugwi Club Nyambo utamba indirimbo z'ikirundi niho uzoba wibereye. Abatirimbo mu gishora. Iyo forumu izoba itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 isaha 8 z'umuhingamo kuri Central Iceland. Ufise icubaza hamagara Steven Ruhunga ku nimero zikurikira 208 509 99. Turumva ko hari amajwi yamaze gufatwa kugira ngo abantu babashishikarize kuri iryo kuri uwo muzo userukiye abarundi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka basi tutabirandiriye ko cyane twibutse abarundi n'abarundikazi mwese aho muri mu gihugu cya Amerika impande zose, nukuri turabasavye ugwaruka, abamama, abapapa, abashinganaye n'abafasoni mwese aho muherereye, ni muze musidukane niyonka itariki indwi Rusama niho benshi bazoteranira muri Illinois. Ubwo rero tugashishikariza ugwaruka cyane dufise ngahanye muri Amerika, turazi yuko n'ugwaruka rutazi imico y'ikirundi, rutamenya n'amateka y'u Burundi ari bita history. Ubwo rero tukaba dusaba yuko abarundi n'abarundikazi, abavyeyi, abapapa, bamama, muzi yuko abana bacu bakuriye mu mahanga, turabasavye ngo mushishikarize abana bacu kumenya abayobozi batuyoboye, bakunde igihugu, bakunde abavyeyi, bakunde mbega tubakundisha igihugu, tubakundishe n'abaturongoye, tubaha amateka meza, y'ibihugu vyacu, kuko hari abana benshi bavukiye mu bihugu vy'amahanga. Rero ubwo turashishikariza abantu bose kugira ngo aho bari basidukana niyonka baze basanganire uyo muserukizi wacu, uyu muvyeyi wacu azoba yaje kugira ngo abonane n'abadiaspora, abarundi n'abarundikazi, ugwaruka, abashinga n'abafasoni bari mu gihugu c'Amerika. So ntiriwe ndarandira, nabonye ko hari umushinga ntahe Monsieur le Président Samuel nawe ari ku murongo. Turakwakiriye mushinga ntahe, karibu. Murakoze cyane. Hano ngenda kuramutse, tumaze igihe kirekire tutabona, ndakwifuriza meilleur vœu, nongera ndakwifuriza bonne Pâques. Merci beaucoup, nawe bikubere nkuko. Nibaza ko mwagize Pasika nziza. Yezu yarazutse, nibaza ko yazukanye natwe, duhambe ibibi twabayemwe aho hambere, tuzukane nawe, tuzukane ibintu bishasha gusa na forumu shasha cyane gose. Nivyo mpamvu tugiye kuzukana dusanganira umuyobozi wacu. Karibu rero namwe muri kano kanya, nariko ndabaza Gerard ngo atubwire, twarumvise yuko uyoboye userukiye abarundi mu ntara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kuza kuramutsa abarundi azoshikira muri Illinois. Hari ikintu mwamubizi koko? Nzi yuko muyoboye diaspora muri Amerika, hari ikintu mwamubizi ko kugira ngo namwe hagira ikintu mwobwira abariko baratwumviriza n'abariko baradukurikirana, cyane abarundi n'abarundikazi badahora bamenya kenshi ibintu biriko biraba
kubw'iterambere ryabo n'imico yabo n'akaranga. Murakoze, turabizi Illinois itariki 7 ababishobora begereye Illinois no basaba ko bokwitaba ico gikorwa ciza cyo kuganira n'abarongoye abandi na cane cane abaduserukira ubuserukizi bw'u Burundi hano. Ni igikorwa ciza, ni igikorwa c'iteka aco gushigikira abo bishobora ku by'ukuri, tubasaba ko bovyitaba. Ico ni igikorwa cyo gushigikira kandi tugashimira n'ababiteguye. Nico gituma rero tuvuga yuko ahantu abarundi bahura kugira ngo bavugane ivy'iterambere ry'igihugu, ngene bo kwiteza imbere, ngene bofashanya, ico ni ikintu ciza, ni initiative nziza rero wari wese akoze kugira ngo ashobore guhuza abantu, abatume bava mu byo barimwo bibagire gato baje mu bindi bibateza imbere n'igihugu. Ikintu citeka ico rero ndagishigikiye. Uretse ko gusa nkiriko ndaraba ko bishobora kunkundira nanje ko nzoba ndahari, mugabo ni igikorwa dushigikiye twese. Murakoze cyane. Ngira ngo ari benshi baza kumviriza baza no gukurikirana kino kiganiro, hanyuma mukaba mwumva yuko umushinga ntahe Samuel Ndayiragije ari we president wa diaspora muri leta zunze ubumwe za Amerika, nawe abashishikarije abashingana n'abafasoni aho muri hose ni musidukane n'iyonka, muze mushigikira ico gikorwa ciza n'umugambi mwiza kugira ngo abana bacu tubigishe imico n'akaranga iyo twavuye, kugira ngo nabo ufise ibibazo azoba aruboneyeho n'akanya kugira ngo abaze, noneho arozoronke n'inyishu, aho kugira ngo ko bavuga mu Kirundi muzotira agashambara uze wirabire, muze mwirabire, ntimuze mubibwirwe ku n'abandi, muvyumve ku matwi, ariko muze mubibonesha n'amaso yanyu. Murakoze cyane. None mushinga ntahe nyakubahwa Samuel, mwoba muzi ivyo bikorwa ingene biteguye, ingene ukuntu abantu bohurira, ko twe dufise umutumire yoba yarateguye muri ibi birori ariko ntitwashoboye kumuronka, ariko nibaza yuko mwoba hari ikintu kinini mwamubiziho, murashobora kutubwira ingene biteguye n'ingene abantu bogera aho hantu. Murakoze. Ego murakoze. Nibaza ko twe twaronse umutumire mu bandi, si mu bantu babiteguye, mugabo ubutumire twarabwe buronse, badusaba ko twogenda tukitaba ico gikorwa. Nico gituma nariko ndabivuga nti abaronse ubutumire n'abataburonse babwumve. Ni igikorwa gihuza abantu. Rero umuserukizi w'Uburundi muri Amerika afashe urugendo akaja mu ntari muri usanga abarundi twese twateza kumukurikira kugira twumve ijambo ryiwe adushikiriza, hanyuma duheze turabe natwe ico twomushikiriza ubijanye n'imigabo n'imigambi turiko turakorera hano, canke ibigenda neza vyatugoye kugira ngo dushobore kubiganira, kugira ngo bibaye ngombwa twubake dukore ikintu gikomeye. Nico gituma rero nk'uko mubivuze, ni ku itariki 7 y'ukwezi kwa gatanu, basaba yuko abantu bose begereye Illinois canke abandi bishobokera ko bafata amatike y'indege ko bogenda kugira ngo hazohe ico bita kuganira, na cane cane nk'uko twabibonye ni muserukizi w'u Burundi nyakubahwa ambasaderi azoba agiye kuganira n'abarundi, na cane cane ishure ibibazo vyabo ku bijanye n'ingene abarundi bashobora gushira imitahe hamwe, guteza imbere igihugu mu bisata vyose bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Urumva rero ni ikiganiro ciza cane ku bantu bazoba bashoboye kuronka umwanya, naco gituma novuga yuko abo bishobora bose bogerageza, na jewe ndimwo n'abandi. Turashafise indwi hafi zitatu zo kwitegura. Urumva rero hamwe abantu boshiramo utuguvu birashoboka ko ico gikorwa cogenda neza kandi abazoba bitavye bakaronkera koyoko. Jewe rero nk'umuntu yarongoye abantu kandi ntibarongoye, ndabahamagarira yuko bo kwitaba, kuko akamaro ko kwitaba ni ukuronka amakuru aruta ayo ubwumva mw'ibarabara, ukaronka amakuru y'imvaho, hama ukabaza ukishurwa, hama ukareka kuguma wumva ngo narumvise ngo vyaravuzwe. Uhari ni vyiza ko wibariza, hanyuma nawe ugaheza ugatekererwa ijambo. Rero ndashigikiye ico gikorwa, nkasaba yuko abarundi bose bo bishobora ko bogenda muri ico gikorwa, bagaheza bagahura na nyakubahwa ambasaderi, hama bagaheza bagasangira ijambo, bagasangira ikiyago. Murakoze. Murakoze cyane. Mugana bati inkuru imbarirano irutwa ni wiboneye. Murakoze cyane. None mushingana Gerard, urashobora kutwunganira kuri ivyo mushinga ntahe Samuel amaze kuvuga,
kugira ngo nawe ushishikarize abarundi kuko ikiganiro tuzogisubiramo kugira ngo n'abantu bose bashobore guhamagara abarundi bavyifuza aho bari hose kugira ngo nabo baze basidukane niyo nka ufite ikibazo ingene yohagera canke cerekeye kuza k'uyo muserukizi w'abarundi muri leta zunze ubumwe za Amerika azoba hawe ikaze umwanya n'umwanya inimero muzabona ko murazibona ngaho wonye ziriko zigenda zigaragaza murashobora guhamagara kuri iyo nimero iri ngaho onye kuri screen 51803742 murashobora guhamagara hari umuntu afite ikibazo canke ashaka yuko nawe twomutumira kugira ngo tuganire ku vyerekeye ivyo muserukizi wacu canke n'ibindi vyo arivyo vyose mwifuza ko twoganira nk'abarundi tujijuke twiteze imbere kuko tutiteje imbere nta wundi muntu azoduteza imbere hanyuma nk'umuntu wese afite ikibazo ashobora kwakura tuzoba turi ngaho kugira ngo tumuhe umwanya nawe tuvugane karibu Mr Gerard nimba ufite ikindi kintu yo kunganira murakoze cyane ndafise ibyishimo bidasanzwe cyane kuba ndi kumwe na nyakubahwa Ndayiragije kuva Dayton aho tubiriye hariya hari heze igihe kirekire ariko ni ibyishimo bidasanzwe barundi yo tubandanya dusangira kabisi n'agahiye kandi tukaba turi no mu mwaka mwiza umunsi mwiza aho twibuka izuka rya Kristo kuko turacari mu gihe ca Pasika so ngarutse ku ijambo nyamukuru rinini cyane novuga ni kukijanye n'itegurwa ryo kwakira ambasaderi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu aho hiyo muri Illinois Rock Island. So ico novuga forum yateguwe muri iryo yakirwa rya ambasaderi abantu benshi b'abarundi iyo turi hanze y'igihugu kenshi ntidukunda gutahura akamaro ka ambasaderi kuba aserukira igihugu runaka mu kindi gihugu. Urumva yuko ambasaderi uwo munsi hazoba hariho ugusigurira umuntu wese atazi akamaro kukuba afise umu ambasaderi mu gihugu arimo. Nk'uwo Murundi ari ngaha muri Amerika ugasanga habaye avuga ngo ni Umurundi mugataza akamaro kukuba dufise umu ambasaderi ngaha na jewe ndimwo. Urumva ico gihe tuzova ngaho kimwe umushefu avuze ngaho ati inkuru y'inyumviro irutwa niyo inkuru mbarirano irutwa niyo wiyumviye ni tuzoba twahashitse hajya ahantu tuzokwivomera amagezi y'intango ata muntu n'umwe arayadahako ku buryo tuzoronka amakuru akwiye akamaro ka ambasaderi w'umburu aserukira Burundi ngaha nakahe kuri twebwe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye nibaze yuko hazoba harimwo no kwakira ibibazo by'abarundi bazoba baje hajya ujya munsi bashikiriza bisigura yuko ico nohamagarira nuko buri muntu wese yoshiramo agatege yani n'ubwenge bwiwe bwose akitaho kumenya neza ambasaderi ni iki kuriwe ajejwe iki mu buzima bwe ngaha ahari utamenya iyo yajava ntazi niyo ari mwaraje murakoze. Ego murakoze cyane yavuze ijambo ryiza aravuze ati iyo utazi iyo wavuye ntumenya niyo uri kuraja. Ego hanyuma iyo tutazi nimba tutazi iyo twavuye nubwo twoja mu buhungiro barundi kazi bashinga ntaye bafaso namagwaruka nubwo twoja mu buhungiro tukavukirayo abavyeyi bacu bakatuvyarirayo ariko haba hari ahantu twavuye ngo amazi arashuba ntibagire wabo wambeho ibombeho no kuvuga yuko nubwo twoba turi ngaha muri Amerika ariko turafise itsitso giyo twavuye tudashobora guhindura uyu munsi nubwo twohindura ama passport yacu tw'abanyamerika ariko hari aho twavuye kandi yazokwa maturonda aro niho ariko haratuma twifuza ko twobona hano waserukiye abarundi mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo tumumenye neza dushishoze agatega kacu tumenye ivyo dushobora agishobora kudufasha mu gihe turi mu ngorane uko dushobora kumwirukankira. So ivyo ni ibintu tuzogarukaho cyane ubu twashaka tumenye umuzo wiwe n'ingene abarundi boja kumwakira n'ingene bojayo n'ingene bomushikira kandi tuzobigaruka ko nejo canke se hirya yejo. Ariko nanone reka tubashimire mwebwe mwese mwakomeje muri ko muradukurikirana n'abari bukurikirane kino kiganiro turabashimiye cyane mugira muwa mwubahwe
turabakunda cyane nubwo tutari bubabone ngo tubabwire tubahe amahaga, niko dukunda kuramukanya abarundi, dukunda kuyambirana. Ego, reka tubashimire uno mwanya wanyu mwafashe kugira ngo mudukurikirane, kandi muri budukurikirane hanyuma kino kiganiro mugisabagize hose. Tubasabye ngo muze kugira subscribe, mugire na share, musharing, muhe abarundi bose. Nimba uri umurundi umwe ukaba uri urakurikirana ikiganiro, turagusavye aho uri, bahe abarundi bari hafi yawe, abo mufise, shira ku masters yanyu, mushire kuri Facebook, mushire ku ma WhatsApp yanyu, mubarungikire ku ma WhatsApp, kugira ngo hari abarundi wenda bashobora kuba bafite inyota yo kugira ngo nabo bisanzure baje ahantu abandi bari bidagadure, babaze ibibazo, bashobora kuba bafite intuntu yo kutabona umuntu bobaza kugira ngo bamubaze utubazo twinshi bo bafitiye amakenga. Uyu munsi rero n'umunsi wanyu, n'igihe canje kugira ngo mubaze, mushike ngaho onye canke muduhamagare mutubaze, hama tubasigurire neza. Murakoze rero. Reka nongereme akajambo kanyuma. Umushinga ntahe Samuel na Gerard bavuga akajambo kanyuma, noneho twugare ikiganiro kugira ntidushaka kubaruhisha, ariko turababwiye ko tuzogaruka ejo canke hirya y'ejo tuzobe turi kumwe. Murakoze. Nyakubahwa naye natangure je ncampera heza, je ndi umuhererezi. Uramutse ntaco kuri umuhererezi muri kino kiganiro, nibaza ko wacu w'imfura, uri umuhererezi mu muryango w'imfura mu kiganiro. Ntaco nagomba ndabashimire ko mwanyumviriye ko muti ku mugoroba reka dusangire ikiyago, dusangire ijambo. Mwakoze, Imana ibahezagire. Hama ibisigaye ndabateye intege, ndabakeje, mukomere. Ni ibintu vyiza ibi, nkuko wabivuze Bwana Gerard, wavuze uti muri Ohio niho duherukana, turi ibintu biryoshe bisa neza ari amavuta. Nibaza rero ko wari umwanya mwiza. Navuze yuko Yezu yazutse, rero n'igihe cy'uko azukana natwe mu mitima yacu, kugira ngo akantu kari kahari mu minsi iheze cyangwa umuntu yarabujisha mugenzi we abihambe nyine, hamazuka ari muzima, kugira ngo dushobore gukora dushike kure. Je ndabakeje rero, nkagira ko ntera kamo abantu bose ko bofata iki kintu nkama, na cyane cyane umuco mwiza wo kugerageza kugamburuka no guhura n'abandi. Ingendo yo kuvuga ngo niko twamye, ngo byaratunanye, ngo by'abarundi ngo ndabirambiwe, bakabiheba, kubera ko siko bizokwama. Hama ikindi naco nuko ntushobora kugera kure utemera yuko hariho n'ibindi bigorana navyo. Nuko nko kuja kwakira uwo mwubahwa nk'akarorero bisaba uburyo, bisaba amahera kumwakira, kandi ni uburyo busabwa. Ivyo byose rero abirengera, ukavuga uti none igikorwa citeka, none kuri iyi si ko nubwo bitugora kwimpera ya byose tuzobisiga ngaha. Muri uwo mwanya rero twa dufise rero kugerageza tuti ni igikorwa c'abarundi, reka tucitabe tugishemwe ingufu. Ico rero ni ikintu nkunda kubwira abantu. Hama ikindi naco ntuze turaba ngo bikorwa nande, ngo ndi yabikoze, ngo byagenze gute, tugashigikira uwabikoze wese ko yobikora kose ni sawa. Igihambaye nuko afise intumbero nziza. Intumbero nziza niyo guhuza abantu. Muri ico gihe umuntu acagerageza agashigikira. Ni muri iyo ntumbero rero ko mwantumiye, sinumva ngana nanje ntabatumiye. Kandi ndabatumire rero, ndabatumire muri Dicop, cyane cyane muri Tennessee, Memphis. Tuzoba turiyo kuva ku itariki 27/8/2019, nkuko mwabivuze ati nkamwe twagira muri Ohio, tuzosubira tubigire muri Tennessee. Rero tuzomara iminsi 3, ntituzoba turi mu gikorane, oya, tuzoba turi mu kintu gikomeye cyane cyo guhanahana ivyiyumviro, ingene dushira ibintu ku murongo muri Dikobu. Ariko kandi mu ijoro ryo kwa gatandatu, s'abarundi gusa, abakongomani, abanyamahanga bose bashoboka, tuzadufise umunsi udasanzwe wo kuryoherwa, kunezerwa. Turiko turaraba umwigeme yoserukira abandi muri Miss Burundi USA 2022. Mwibuke yuko 2017 ariho twagira Miss Burundi USA wa mbere. Ubu rero tugiye kurondera uwundi 2022, hanyuma agashimwe ubu twarakongereje. Kare wa mbere twamuhaye 2,000, nico gikombe yari yandikiwe. Hanyuma ubu wa mbere azoronka imodoka, aronke ibahasha, aronke ibintu byinshi, umudari n'amafaranga. Urumva rero
abigeme beza kandi nawe Diana ndabona ukirimwo nawe woshobora guhigana urashobora kuza nawe karaba kwako ayo mahirwe woyagira ugatsinda ku gashimwe n'abandi bose ababishoboye bakabikora uko abandi tutibagiye n'abartiste urabona muri Amerika turafise vraiment abantu bafise talent mugabo umenga ntibarire koni ntitwibuka ibikorwa byabo nabo twarabiyumviriye ko urumva rero nabo tuzobaha agashimwe nkako nyene mu minsi iri imbere rero mwebwe ibiganiro nk'ibi nibaza ko muzodufasha cyane kugira ngo muzoze muraraba kuko tuzobigira live kuva mu itariki 30 zotangwe gushira habona biyandikishije hama tubashire habona abantu batangura kutubwira bayumvirako rero côté public ngene umuntu azoba publiquement avugwa neza akundwa tukaraba nyine abamutoye nyine bangana no kuvuga ivyo bizaba biri ku manota 200 urumva nka 200 umuntu azovyifatamwe neza kuri social media canke muri côté public bakavuga ati umuntu atavyo bamuvuga ko yaronse amajwi menshi uwo yumva azobatsinze amajwi 200 hama ibindi byose bizokurikira ni muri Tennessee muri salle bivana ingene bazovyifatamwe ibibazo ama interview murabizi ingene bigenda Baptiste nabo nyene nuko nyene indirimbo zibiri za mbere tuzoraba ururimbo rwa mbere rwakunzwe hanyuma tuce turaba ingene bavyifatamwe rero kuri performance mu kibanza nyezina ce tuvuga tuti ya ndirimbo yawe irakundwa kandi urazi no kuyiririmba neza audience ni sawa hanyuma nabo nyene baronswe ubushimwe nk'ubwo nyene baronka imodoka nziza urumva rero ni igikorwa ca twese abarundi nk'uko rero mwadutumiye nanje nabatumiye muri Dikobu n'abandi bose bazovyumva bazoze kugira ngo dusangire ikiyago dusangire umunezero dusangira n'agacupa asimvuze ucuvyumva ahari abantu bateza konka ubunyegere buyagira kwigufa tuzoyage tunezerewe turyoshe ibintu turyoshe ikirori jewe rero ku itariki ndwi si ndabona neza ko bikunda ariko biranashoboka ko bikunda ndiko ndagerageza kugira ndabe ko nzoba ndahari kugira ngo turabe ko ibintu byose twobikora tuze hariya dukora ibi byo dushoboye tubikore je rero ndabashimiye ko muri ko mukora ibikorwa by'igihugu na cyane kugira ngo mufashe abarundi bamenye amakuru y'abarundi bari hano kandi bongere bashigikire mu iterambere ry'igihugu na cyane kumenyesha ibintu nk'ibi abantu benshi baba batazi aha mwakoze ikorwa kinini nibaza ko abumvise byo mu kwa gatanu itariki 7 sibaki kandi bazoza abumvise ibyo tuvuze sibike rero ndabashimiye Gerard nawe ndagushimiye uzoze ni radio yawe hanyuma uzanane rero na vya bikoko byo gukamera nyene bibonesha kure ure neza ufotore nka bimwe bakora muri Ohio cyagiye ahubwo ndabera ubunyene numve sawa ikibazo kitariruka turabishimiye cyane rero umushinga ntahe Samuel umva ko abarundi aho bari dusa abarundi n'abarundikazi ni beza cyane kandi muri yizi murazi yuko aho mugeze hose barabashima kandi se babashima n'Imana yarabashimye urumva bo rero baraheraheza no kuvuga yuko mwumvise yuko abana mukiri bato n'abandi bose muratumiwe kuja muri ryahiganwa ry'abanyampinga ntimuze mucikwe kugira ngo namwe mugaragaze uko Imana yabaremye neza mugaragaze uburanga n'ubutore bwanyu mugaragaze ubumenyi n'ubwiza mufise ko atari ubwoherera mu nzu gusa ariko bushobora no kuba hanze bukabera izuba abandi bukababera umuco rero nimuhaguruka aho muri hose bana mukiri bato mumenye yuko ubu turi mu kindi kinjano twavuye muri bya binjano vya kera ubu tugeze mu bindi binjano nimuzere mwumvise yuko ntimwimiriwe aho muri hose murashobora guhamagara umushinga na Samuel tuzogaruka kuri ico kiganiro ciwe kugira ngo abibabwire uko babivuga mu gifaransa dialogue du large kugira ngo abibabwire neza uko bimeze n'ingene mu kwiyandikisha n'ingene mwotangura iryo higanwa no kuvuga yuko rero aho muri ntimucirwe kandi ntimutangwe mwumvise ko hazobana agashimwe karyoshe kandi kabereye ijisho urumva rero ntutuma ugashimwe kakirwa n'undi muntu kandi uzi yuko uri mwiza use amataye meza use po nziza why not come on okay let's do it guys you can do it so muratumira karibu naho muri hose mu cyungararo yose ya Amerika nimuze mutangwe muri rya higanwa ry'abanyampinga umushinga ntahe Samuel arabarindiranye igishika kugira ngo namwe mwerekane ico muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
uzi ko yemera kwitaye yakoze umuntu afise tayi nk'iyo ya Diane babonye karibu rero nimba mudashaka tuza no tugenda dushaka karibu rero yabashaka umwanya ukwiye Diane no musabye agatambukanya nka Nyampinga tukaraba gusa kuri muzobe muhari muri Memphis Tennessee Nyampinga ntuzoshe mugoroba no barya byose nayo amafaranga n'amamodoka no yatwara karibu message nawe tubwire hanyuma none ko aho abana ndemerewe kwinjira mu higanwa ni mwigeme imyaka 18 kuduga naje ndayirengeje kabisi ubuka warabyaye I'm sorry oye ntacyo tubera abana muzogira igihe cyanyu don't worry aba papa muzogira igihe cyanyu n'abamama mu basaza niwanze turekere twebwe batotosho bijyanje nta nundi azori kunyaka abantu badafise amabanga menshi abaza batubaza bafise amabanga menshi yo kurangura urumva bafise inzoya byo bava bibagora gatoyi nico gitarira byo cyabigora nico gituma nyakubahwa Ndayiragije yatoye umugore atevye kubera yashaka guma zarahiganwa gusa okay ntaco reka ubuzima privé ntaco tuzogaruka ko hanyuma murakoze cyane turabashimiye kandi murakoze kuri ivyo biganiro niyo myiteguro kandi abanyampinga muri ho murakora nyiri byose byo kwakira umuyobozi w'abarundi umuserukizi w'abarundi monsieur l'ambassadeur aringa muri Amerika murakoze cyane kubitumenyesha kandi murakoze n'ivyo nayo makuru muduhaye tuzoyagaruka ko atari kera cyane kugira ngo abantu bamenye inkuru y'imvaho uko bo kwiyandikisha n'ingene washika muri ayo mahiganwa kuko nayo ngira akamaro murakoze murakoze cyane rero ngarutse ku ijambo rya nyuma ryo gusozerera mbanje gushimira nyakubahwa Samuel Ndayiragije kuri ubwo ndabashimiye murakoze ko murakoze cyane kuri ubwo butumire bwiza muduhaye kombe akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze muri uno mwanya tutabaye tugufisa aha nibaze yuko natubwo butumire twoburonse ugasanga tuburonse dutevye kumbura kwiyandikisha natwe bikadutanga mugabo urumva ko ndabironse hakiri kare ubwo ndaje nterere y'izina n'undi wese yoba yiyemera kuri iyo myaka 18 kuduga mugabo akaba ataravyara ataragira gute niyinjire mugabo je urumva bamaze kumpa pasi naronse zipasi wowe ntacu uja mu vy'abasani kandi uri mu artiste indirimbo zawe ndazizi ndaturira tuzishirako uyandikishe itariki 30 itarakurenga ni hirya yejo unyenejo nyene hanyuma ico novuga rero nahamagarira abarundi bose novuga yuko aho bari hose nosaba yuko turetse abari muri Amerika n'abari mu bindi bihugu Canada n'ahandi baze bakurikirane kuzokurikirana kugira bamenye ivyo uyu munyakubahwa wacu ambasaderi serukira igihugu cy'u Burundi azoba yashikirije muri iyo nama zo baje gukora kugira abonane nabo hanyuma kubo bishobokeye bafise uburyo n'umwanya n'uwoba ubona ko umwanya ufise mugaba akaba yo bifata minenegwe ahubwo avyitabirire kugira tuzobe tuhari twese kugira ngo twironkere inkuru y'imvaho atari yimbarirana nayo make novuga ikindi naco kwa kweli Diana you are a busy lady so you work so hard Imana iguhezagere cyane kandi igukomereze kuguha ubumenyi n'ubwenge afi cidufasha muri ubu busy bwacu iduha inkomezi kuko tubaye busy tudafise inkomezi zayo tuhava duca dusara so rero kubwuhoraho byose birashoboka when we work together we can Imana ibahezegere mwese turi kumwe batumire bacu n'abakunzi bacu mwariko muradukurikirana hano tugiye gusozerera ikiganiro cacu kandi tukaba tubasavye yuko tuzobatumira muze muzane n'abandi n'ico kiganiro cacu mugitanga ahantu hose mugisharinga mugire subscribe kugira ngo n'abandi bose baje kumenya ivyo turiko turakora n'ivyo turiko turategura mwumvise yuko abashaka kuririmba abasaga go keza bafite impano zo gutamba muze mushire mu gahogo mushire mu mudiho kugira ngo natwe ya mico yacu tuyibandanirize tuyikomeze kandi twigishe n'abandi barumuna bacu murakoze sasa turabakunda kandi turabalova mugira mu mwubahwe yari Diana Boss Lady aka Lady D